Ndabaramukije bakunzi ba Arcos TV, ni ikiganiro c'amagara y'abantu, muri kumwe na Kelly Aniera Bukeneza. Uno munsi turaza kuganira ku bijanye n'ingwara y'akabonge. Akabonge rero ni ingwara ihungabanya ivyiyumviro vy'umuntu mu mutwe wiwe, iyo nayo kenshi ikunda gushika mu gihe umuntu aba yagize nk'ingorane canke aba afise umubabaro urenze, canke naho ugasanga ni igihe yumva yiyase, yumva umenga nta kimwe ashoboye, akumva umenga arihebuye cyane. Iyo ngwara rero irafise ibimenyetso ushobora gusanga biranga. Hariho nk'uburuhe, umuntu iyo yagize akabonge ashobora kumva arushe, akumva umenga ntashobora kuguma hamwe, akumva umenga kandi nta n'akayabaga afise. Akayabagu rero hari igihe aba atagafise cyangwa akaba afise akarenze. Mu gihe atagafise aca agabanya ibiro cyane, ariko mu gihe naho afise akayabagu karenze uca usanga yongereje ibiro cyane gose. Hama kandi arashobora no kugira ingorane zo gusinzira, ugasanga arayakanura nk'ijoro ryose, ni naho akunda guca ameneka n'umutwe, ndetse kandi ugasanga arafise n'ububabare muga adashobora kuvuga ati je mbabaraha canke mbabaraha. Ubwo bubabare rero ntibe bufise aho buhagaze, niko nobivuga. Ingene umuntu yashobora kwikingira iyo ngwara, vyiza wogenda ahantu haba hari abantu benshi, apana kuguma wigunze, ukabana neza n'abantu mukayaga, ukabugurukira, ukababwira nk'ingorane uba ufise, canke naho mukayaga ibindi bitandukanye ko muri kumwe n'abantu ntushobora kubura ivyo muyaga, komsa ugasanga wewe wibagiye za ngorane zawe, ushoboye guca winjira muri ivyo bindi abo bantu bariko barakwiyagira. Ikindi naco gishobora gutuma iyo ngwara uyikingira, hariho imyimenyerezo nonoramubiri ariyo bita sport. Mu gihe uri kuragira nka sport canke wagiye nko muri sport ahantu, ntushobora kuronka umwanya wo kwiyumvira kuri za ngorane zawe, canke kuri vya bintu bituma wihebura, canke kuri vya bintu. Ikindi kintu gishobora gufasha ko utagwara iyo ngwara, hariho sport. Sport nayo ariyo myimenyerezo nonoramubiri, irafasha cyane kuko mu gihe uri kuragira iyo myimenyerezo ntuza kuronka umwanya wo kwiyumvira ngo vya bintu vyambabaza, ngo vya bintu bituma numva ntiyakiriye mu buzima, ngo vya bintu bituma numva nihebuye. Uwo mwanya nabavyo ntuza kubironka. Hama none iyo ngwara bimara igihe kingana gute mu muntu? Iyo ngwara irashobora gushika nko ku ndwi zibiri, amezi abiri, ndetse n'amezi atandatu iyo byakomeye cyane, kuko hari abisinzikaza. Rero mu gihe umuntu aba yamaze kubona ko agwaye iyo ngwara, hariho abaganga bashobora kubivura. Abo nabo si abandi, nibo abandi baba bakurikiranye inyifato y'umuntu, aribo bita psychologue. Abonye vyiza murabitura mu gihe ubonye ko agwaye iyo ngwara, hama bakabafasha. Cyo nashaka gusozerera ko sikindi, ngaha mu Burundi abantu benshi ntitwita iyo ngwara, ndetse tuvuga tuti iyo ngwara niyo mu mareresi kujya dukunze kubivuga, canke naho iyo ngwara ni y'abazungu. Ariko no mu Burundi irahari kandi cyane, kandi nimbi kuko umuntu yamaze gufatwa nayo aca atabogira ibindi vyiyumviro gushikaho umuntu ashobora no kwiyahura. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro cacu, naho